Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije inshuti bagenzi muri ko murakurikirana ibiganiro vya Remesha magazine. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 14 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2021. Kaze muri kino kiganiro cacu cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha mugitegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha magazine. Frank Espoir Ndizeye ndongeye kubaha ikaze. Turacari ku kigabane ca mbere citiriwe ubwoko bw'Indiane n'inkomoko yazo yo muri kahise ku Burundi n'abarundi. Muri ico kigabane tubonamwo imice itatu. Igice ca mbere c'imbere y'ubukoroni aho abarundi bose bari bahuje umutima basangira akabisi n'agahiye. Uwo mubano mwiza w'abarundi baho hambere wagiye gutitugwa n'umuzo w'abakoroni baje babigisha amacakubiri baba bibamwo ugwanko. Inyuma y'abakoroni abarundi twari twamaze kumira ishano y'amacakubiri kuva ku ntwaro za mbere zasubiriye intwaro ya cami kugeza ku ntwaro y'uno munsi. Iyo ngwara yandukiye abarundi y'amoko n'ubu ikaba ikiriko kuko amasezerano ya Arusha uno munsi bamwe bavuga ko yoba abiba amoko ivangura amoko bakavuga nyabuna ko woba ari umuti wo gutorera ibibazo by'injyane zagiye zikurikirana gushika n'uno munsi igihugu cy'u Burundi kikiri mu bibazo aho benshi abarundi benshi bataye izabo barahunga abandi babandanya bakubagugwa bicwa kubw'amacakubiri ya bamwe nabiharije ubutegetsi kugira bashobore kunyaga ubutunzi bw'abarundi. Muri kino kiganiro tukaba turi kumwe n'umushinga ntahe Dr Alphonse Rugambarara yaje kugira ashobore gutanga umuco canke kwishura ku bibazo bimwe bagiye baratwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 256 96 ijana na 55 72 78. Mushinga ntahe Dr Alphonse Rugambarara ndabaramukije. Ego mwaramutse. Ego turaho kaze mu kiganiro garukira amasezerano ya Arusha. Murakoze cyane. Ego Dr uno munsi amasezerano ya Arusha abandanya afatwa canke atahugwa mu buryo butandukanye. Ico novuga interpretation zitandukanye. Bamwe bageze aho bayitirira inyigisho z'ivanguramoko bakashimikira cyane bakishimikiza ibindi biganiro byagiye biba hirya no hino mu Burundi nk'ubumwe bw'abarundi kandi ibindi byagiye bikogwa kugira uburundi buve mu manga. Wotubwira impamvu uno munsi abantu boba bariko banegura amasezerano ya Arusha atandukaniye hehe n'ibindi bikogwa byagiye birangwa mu Burundi mu gutorera inyishu ibibazo by'u Burundi? Murakoze cyane. Yego nivyo biraboneka yuko hariho abantu bafata gutandukanye amasezerano y'Arusha, ariko ivyo birumvikana kuko ikibazo cy'i Burundi kijanye n'intwaro kijanye n'amacakubiri n'ibindi kimaze imyaka myinshi. Rero ico kibazo caratumye abantu bagira intumbero zo mu macakubiri nyene kandi bakayagumako bakaguma babona yuko bari mu kuri. Rero bamwe iyo babonye intumbero zigana gushira hamwe abarundi barabigwanya cyane.
ico ni ca mbere novuga. Ica kabiri novuga, mu Burundi iwacu hariho ikintu tutarashikako rwose, ni ukukora nk'abantu bize basoma, ukaja kunegura ikintu wagisomye kandi wakinonosoye neza. Rero abenshi bafatira ibintu hafi batabanje gusoma, kuko bumvise kumbure naka bivuga uku undi yabivuga uko, ntibashobore gusoma bonyene ngo barabe ukuri aho kuri. Ibyo rero biratuma abarundi batari bake bajuragirika, batamenya ico bofata n'ico bareka. Aya masezerano y'Arusha aho atandukaniye n'ibindi, n'ibintu byinshi n'ayandi masezerano canke uguhuza kw'abarundi muri kahise, novuga ko itandukaniro riri henshi. Ubwa mbere ntangure kuvuga uko nzi abarundi bicaye bakavugana ikibazo c'intwaro, ikibazo c'amoko n'ibindi. Byatanguriye muri 1963 aho hari hashamiranye Casablanca na Monrovia mu mugambo w'Iprona wari ku butegetsi. Aho naho nyene harabaye ibyo bise colloque de Gitega, ni ukuvuga ihuriro ry'abanyepolitike n'abakozi ba leta Gitega, kugira ngo batorere inyishu ibibazo byari bihari by'umubano muri leta, umubano hagati ya leta n'inama nshingamateka. Hanyuma ibintu birahinduka mu Burundi, haraza repubulika irakomeza, kandi turazi yuko ahanini izo ntwaro zose zaranzwe n'amacakubiri yari mu batwara muri icyo gihe, gushikaho haza Perezida Buyoya, n'ingwano zigatangura, ubwicanyi bukomotse ku ma rebellion, kuko ubwa mbere ubwicanyi bwakomoka ku ntwaro zo nyene hagati y'abatwara bagira amakudeta n'ibindi. Kiretse muri 1972 haje abitwaje ibigwanisho rebellion. Aho muri 1988 harabaye ugutakaza abarundi, kandi abarundi barapfa kubera ibyo by'amoko ahanini. Haraje rero ico bise amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi nayo nyene ntawuvuga yuko yazanye amahoro, kuko harabaye 1991, haraba 1993, aho bose ukwica umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior n'ubwicanyi bwakurikiye, ihonyabwoko n'ibindi. Ibyo byose byabaye hari ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Hanyuma mu nyumaho tugerageje kurondera inyishu y'ibyari byabaye muri 1993, twarazanye icyo twise convention de gouvernement, kugira ngo abarundi basubire gusangira, basubire kuyaga, basubire bicare hamwe, barondere inyishu zari zihari muri icyo gihe. Iyo convention de gouvernement nayo nyene ntiyashoboye kuzana amahoro, kuko muri 1994
hariho rebellion yavutse n'iyindi yari ihari paripehutu yo CNDD iravuka, ingwano zirakomera, hanyuma haza rero amasezerano y'Arusha. Itandukaniro rero aho novuga nyamukuru nuko amasezerano ya mbere n'ibya convention de gouvernement nkaho twayigira abadufashije kubishira mu ngiro twebwe abanyepolitike bari abo muri société civile, hari Musenyeri Bududira, Musenyeri Ntamwana, Kubwimana Vincent na Jembazi baserukira société civile ko bari mu masendika. Abo nibo badufashije, no kuvuga ko vyari hagati y'abarundi, ariko mu nyuma abo muri aka karere barashatse kubinjiramo cyane. Abo muri Amerika nka Fondation Carter yaragirishije amanama, Tunis, Cairo, ibyo byose bikerekeza ku masezerano y'Arusha. Ni ukuvuga ko ayo masezerano y'Arusha yahagarikiwe n'abantu benshi, n'amakungu, Nations Unies, Union Africaine, Union Européenne, bose bari basekiwe, ibihugu bikomakomeye, Clinton yarabikurikiye. Murumva yuko ayo masezerano yari afise uburemere ahanini, kandi ubwo buremere bwari ku barundi bari muri ivyo biganiro, batwara imigambwe muri ico gihe cyane na leta n'inama nshingamateka. Rero itandukaniro nyamukuru niyo novuga yuko amakungu yari yahagurutse kuko ubwicanyi bwari bwabaye bwinshi n'ibindi byinshi. Irindi tandukaniro rihari nuko integuro y'amasezerano y'Arusha yarabaye kuva muri convention de gouvernement, kwabaye ugukurikira ibyari byatanguye. Hariho n'inama zabereye hagati mu gihugu, Igitega n'Iburasira. Aha twobikesha abatari bake, hari kuri leta ya President Buyoya n'inama nshingamateka Léonce Ngendakumana niwe yayirongora. Barumvikanye yuko hoba ibyo biganiro, hama leta irabitegura, turaheza turaja muri ibyo biganiro. Kandi icyo novuga muri ibyo biganiro nuko koko abantu bose baraseruye ibyabababaje, haba mu ntwaro zahise n'izakurikiye. Hari icyo bita leta na opposition, ariko nko mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi yari leta yonyine yabikoze. Abariko barategura iza opposition ahanini ntibari barimo. Nivyo novuga bibiri nyamukuru byo twereka yuko amasezerano y'Arusha yari ifise iyindi ntumbero, ubudasa n'ibyo twari twabonye mu ntango, cyane ko amakungu yari abihagarikiye cyane, kandi nuko abarundi bonyene bari mu migwi itandukanye, hari abari batwara leta n'abandi batari muri leta. Ibyo ni ibintu uvuga byatandukanije cyane ibyo biganiro n'ibindi. Ego
ego muravuga ko ayo masezerano yarusha yarahurikiyemwo abanyepolitike bose yaba abari muri leta eka n'abari basanzwe bari muri opposition bagwanya kumbure intwaro itari ibereye y'ico gihe. Turavye ayo masezerano yarusha yaje inyuma y'ayo masezerano yaba ayo y'ubumwe bw'abarundi, ubumwe bw'abarundi ariko gushira hamwe kw'abarundi atamo karimwo ata ntara zirimo, ariko mu masezerano ya Arusha dusangamwo ibintu by'ibitigiri. Ego byari bikenewe ko ibitigiri mfatiro by'ubwoko butandukanye haba muri leta canke mu gisoda byari bikenewe, byari bifise iyihe ntumbero mu kugira ngo muri Arusha, muri accord d'Arusha mu bizana ibitigiri bya 60 kuri 40 muri leta hamwe na 50 kuri 50 mu gisirikare c'igihugu. Icyo navuga kuri ibyo ni ukuraba ubwa mbere abari bashamiranye kubera iki. Ahanini navuga yuko hari icyo nokwita mu gifaransa hypocrisie y'abantu bamwe bamwe batadoma ku rutoke ingorane abarundi bonyene bashize imbere. Abarundi bamye bashira imbere itandukaniro y'ubwoko cyane cyane muri leta, mu gisoda ahanini. Ibyo nivyo abarundi bane abagira politike kuva muri 60 gushika n'ubu nivyo bashira imbere, bati ubwoko bunaka nibwo butwaye kurusha ubundi, canke intara runaka itwaye gushika kuva ivyo bavuga ngo abanyabururi n'abanyamuramvya, ivyo ntimubizi. Rero nta kugira ama hypocrisie yo kutavuga koko ingwara iyo ariyo, kuko utayivuze ugashaka gukwepa sinzi yuko ushobora gutora inyishu y'ukuri. Twese turifuza kuba abarundi, mugabo kuba umurundi ni ugutangura kumva umwe wese ingorane ashize imbere. None ashize imbere avuga ati mwebwe muri 100% muri leta, mwebwe muri 100% mu gisoda, woheza utora inyishu gute? Umubaza uti kugira ngo unezerwe hojamwo ibiharuro bingahe? Icyo ni cyambere. Icya kabiri ni ukumenya yuko ivyo biharuro byatanguriye ku Babirigi. Ababirigi twovuga Harwa atangura kuvuga ngo hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi, bavuga ngo iki? Bavuga yuko ngo abahutu bangana 70%, abatutsi bangana 70%. Haca havuka ivya majorite na minorite. Ivyo si ibintu tuzi. None twoca tubikwepa ngo nta bihari, ngo twese turabarundi, ngo no turaba abarundi. Yaco rero tuza turagira ama hypocrisie dafisa ahagaze. Ingwara no kivuga no mu Kirundi bavuga ati ingwara no kuyirata kugira ngo ushobore kuyikira. Rero no guhana karorero kuko mu bihugu byose habaye ingorane nk'izo, ingorane identitaire, tubivuge neza, ingorane identitaire. Inyishu zamazica muri identitaire, hari aho bavyandika, hari naho batavyandika, mugabo bakabikora kugira ngo abo bariko barakoma induru mu bituri muri leta baje muri leta, biboneke ko bari muri leta. Ivyo rero ngenda bishira kuri hypocrisie. Icyo ni cyambere. Icya kabiri nuko udashaka gutora inyishu y'ukuri. Inyishu y'ukuri n'ubwa mbere abishiramo yuko ari abahutu, abishiramo yuko ari abatutsi, bakaguma kuri iyo niveau, ntibashobore kwiyumvira yuko hariho na identity dusangiye twese yitwa abarundi. Bizofata umwanya munini kugira ngo ivyo vyiyumviro bive mu Barundi. Mu gihe rero bitarava mu Barundi, uko wiyumvire novuga ni reflex y'umurundi wese abonye ayumvise leta bariko baravuga mu leta nshasha,
atangura kubona kuraba tibe n'ubwoko buwe. Bwa kabiri ni intariziye, kuko nivyo bibazo byamye muri politike y'u Burundi, ntitubice iruhande. Icyo ni cya mbere novuga. Notanga uburorero, dufate nko muri Leta Zunze Ubumwe d'Amerika, barigeze kurwana aho bise la guerre nord-sud, ya ruguru n'epfo. Baragwanye imyaka itari mike, ariko bahejeje abo muri nord baratsinze, mugabo baravuze yuko bose bategerezwa guserukirwa muri leta. Mwari muzi yuko hariho itegeko bitanditse risaba yuko habaye abakandida bashaka kwitoza kuba abaperezida, iyo umukandida perezida ava muri sud arondera uwo bajana ava muri nord, iyo umukandida perezida ava muri nord arondera uwo bajana ava muri sud, aba vice perezida. Ivyo ntivyanditse mugabo niko bimeze. Dufate muri Nigeria harabaye ingorane nawe nyene hagati y'abajaruguru n'amajepfo, Hausa, Yoruba n'abandi. Muze murabe neza ku myaka yose kuva kuri Obasanjo bagiye barakurana. Uwo muri sud ari president usanga uwo muri nord ari vice president. Bibukurikira. Rero iyo mumaze kumenya uti ikibazo ni iki, ntimutinye kukivuga, kuko nivyo bibafasha kugira ngo mutorere inyishu. No tanga kandi karorero, dufate nko muri Suisse, uko novuga ati wadufashije muri protocole 2 gutora inyishu mu professeur mu Suisse, yari yarabinonosoye neza kari mu ma resolution de conflit, Hottinger yaratweretse uko muri Suisse bimeze. Muri Suisse hari indimi zitatu kandi zitandukanye, bamwe bose bafite territoire yabo. Aravuga Igifaransa, avuga Idagi, abavuga Igitaliyani. None abo bantu babanye gute? Barabanye kuko yaratweretse ati nko muri Université ya Fribourg bavuga Ikidagi, ariko iyo baronse abantu bavuga urundi rurimi bashika nka 10%, bategerezwa gutanga ikigwa muri urwo rurimi rwabo bavuga nk'Igifaransa cyangwa ibindi. Ibyo ni ibintu bashyira muri constitution yabo kugira ngo ntihabe ibibazo. Rero iyo dufashe i Burundi tukavuga tuti okay, abantu babaje bashamirana ati armée monoethnique Tutsi, ni ukuvuga 100% Tutsi, naho bitoba ari byo bigiye guharura umwe symboliquement. Ndayenzita kuri iryo jambo symboliquement. Ikiringo kingana uku, dufate yuko muzoba mungana, ariko icyo kiringo kirenze biranditse mu masezerano y'Arusha, ntibaze barabesha. Icyo kiringo kirenze tuzoraba yuko abarundi babaye abarundi koko. Mu gihe bataraba abarundi, ya reflex y'ukuraba ati mbe ni bangahe irahari, none ubu ntihariho, irahari. Rero nibaza ko ngaha twoharabira hari ubwa mbere novuga ni hypocrisie na malhonnêteté intellectuelle y'abashaka gukomeza ayo macakubiri, bazana ibintu kugira ngo kuri jewe bajuragize abarundi. Ikindi naco, mbega imbere yuko ayo masezerano ahari, abantu batora gute uwo bica? Ko bose bavuga umwe ngo genocide y'abahutu, undi ngo genocide y'abatutsi, babitora gute? Iyo rero tutashaka kuvuga ukuri, kubwirana ukuri, niho tuza turakwepa ibibazo.
mu mitwe yanyu, mu mitwe y'abarundi benshi ubuhutu burimo, ubututsi burimo. Rero kugira ngo ubutorere inyishu bushire ngaho imbere, mugabo werekana inzira y'ingene tutegerezwa kubivamo. Ikindi noshirako ngaha kuri jewe gihambaye nuko ico kibazo c'amoko uko caje, turazi uko caje, kuvuga amoko ngo ni ethnie n'ibindi, byavuye ku ntumbero yo kugabura abarundi, divide et impera. Rero abiyumvira ubuhutu, abiyumvira ubututsi bakomeza iyo divide et impera. Nta kindi mbona, kandi nibaza yuko nabo nyine batarabibona, kuko yaba babibona n'ukuri bogarutse bakavuga ati twarahenzwe. Twese turi victime, twese abarundi turi victime y'izo ntumbero zatanguye ku Babirigi, turi victime y'izo ntumbero zakomeje n'abategerezwa kudutorera inyishu, aribo bize ba mbere muri myaka ya 60 bazanye Casablanca na Moronvia gushika n'ubu. Rero nibaza ko twokwikebuka tukamenya yuko turi aba victime, twarababajwe twese, twarahinduwe uko turi, dutegerezwa gusubira kwitora nk'abarundi. Nibyo nashaka kuvuga kuri ico kintu ca pourcentage. Aha mvuge nshimitse cyane uko twebwe twari twabishize imbere, byari ibintu by'imfatakibanza kugira ngo mu mitwe y'abarundi babone ati abarundi biyita abahutu, biyita abatutsi bari kumwe muri leta, bari kumwe mu gisoda. Igisoda kigiye kuba armée nationale, bigiye kuba armée y'ubwoko canke y'intara. Rero niba batabikoze uko, nuko nyene abagifise ivyiyumviro vy'ubwoko babikomeje, ntibakize namba, barabikomeje. Nico gituma ayo masezerano atashobotse namba, kuko gushaka la volonté yo kugira ngo baje mu mwumvikano, muri reconciliation, ni guke cyane mu banyepolitike bubu. Ku bijanye n'ayo pourcentage, hari ikindi kumbure nibaza ko abantu batazi bijanye n'imigambwe, kuko intumbero nyamukuru yari ko abarundi basubira gukora hamwe, haba mu nzego, haba mu kazi gakomakomeye mu bya politike no mu migambwe. Rero twarashatse yuko abarundi boja hamwe mu migambwe, ntihasubire kuba imigambwe yitirirwa ubwoko, ariko imigambwe ibe koko national. Niho rero naho nyene hari itegeko n'ubu rirahari ribwiriza umugambwe wose kuba ifise minimum 30% y'abava mu bwoko butandukanye. Ni ukuvuga ko mufise umugambwe mugasanga hari 80% bava mu bwoko bumwe, ico rero carabuza yuko umugambwe wemererwa. Bari bakeneye, twari dukeneye yuko abarundi basubira bagakora hamwe kuri niveau iboneka. No kuvuga ko mu butegetsi n'ibindi iyo niveau yari kuba 70-30. Iki kibazo carigeze kuzana n'ingorane mu matora yo muri 2010 umengo, aho basanze nko mu matora ya Iprona abatowe bari mu bwoko bumwe, nkaho yari kuba anticonstitutionnel y'abantu bari kuba barikurikije neza, gushika naho bobisubiramwo bakaraba yuko ubwoko bwose
buri represente. Murumva ko kubera abarundi bonyene berekanye intumbero y'ikibazo cy'ubwoko, twarashatse yuko ubwo bwoko bwokora hamwe, hanyuma imyaka imaze kurengana ntawe uzosubira kuvuga iby'ubwoko n'ibindi, azocaraba ati mbega amariki Burundi, iyo ntumbero ya politike mariki Burundi, atagusubira kuvugira ubu n'ubu ngo burakumiwe aha n'aha. Nibyo nashaka kongera ko kuri icyo kibazo cy'amaporusantaje. Murakoze. Ego, ayo ma pourcentage canke ibyo bice ibyo bitigiri benshi ko bavuga yuko kumbure namwe mugenda gusinya amasezerano ya Arusha ntimwari mwaronse umwanya wo gusoma wo kuronka urwandiko ngo murusome mumenye icyo mugiye gutera ko umukono, ntiyoba nk'uko babivuga ari umwumvikano wabaye hagati ya Buyoya ya leta ya Buyoya hamwe na Frodebu bagombye kugira ari bo baje ngo biyitirira ko baserukiye bamwe ngo Batutsi abandi baserukiye Abahutu, ntiyoba ari umwumvikano bagiranye kugira bashobore kwigarurira igihugu, kugira bashobore bagabanganya igihugu. Hariho n'ibyo ngo mwumvikanye nyuma musanze hari mutari bwaronke inyuma y'iyo nama ya Frodebu namwe na Iprona ya Buyoya, hariho ibyo mwasanze bitumvikanye mwashizemo kugira ngo muzogende kubisubiramwo mu nyuma mumaze kugera mu Burundi. Mwoba mubivuga ku iki? Ntiyoba ariyo mvo kugira bashobore kuvuga yuko koko amasezerano ya Arusha yoba abiba ayo macakubiri? Ibyo narabivuze kenshi, ariko mbona umenga abantu ntibatahura neza icyo twise les réserves n'intumbero byari bifise. Nivyo amasezerano twasa n'abayiba twayahejeje mu kwezi kwa gatandatu. Twari twagize séance ya nyuma na document ya mbere barayiduha, ni no kwitahana turayitahana. Ariko icyabaye nuko muri iryo joro tuja gusinya hariho ama article amwamwe bahinduye. Si amasezerano yose yahinduwe canke ngo ntitwigeze tubiyaga, oya namba. Amasezerano yari yaheze twahejeje, ariko muri iyo nama Iprona na Frodebu bagize, delegation ya Buyoya na delegation ya Minani bagize, hariho ama article amwe bahinduye. Ntibahinduye amasezerano yose. Aha nashaka kubivuga cyane kuko hari imyandiko namaze kubona babitahura ukutariko. N'ayo ma article twagiye gusaba yuko twoyagaruka kuko ntitwayemeye, nta kindi. Kandi no kubwira, reka nabivuge neza kugira ngo abantu babyumve. Ubwa mbere kuko byakozwe n'imigwi ibiri, Iprona na Frodebu canke leta na Frodebu, haba abari muri G10 cyangwa abari muri G7, twese twarasubiyemo turadoma ku rutoke ama article tubona yuko twosubirako mu gihe twoba twasubiye Burundi. Ikindi novuga cyane y'intumbero y'amasezerano y'Arusha gikomeye rwose, kandi abarundi cyangwa ababisoma badashire imbere, icyo bita esprit de l'accord d'Arusha. Iyo esprit de l'accord d'Arusha ihagaze ku kintu kimwe gikomeye muri politike cyitwa dialogue, kuganira, kuvugana. Iyo hari ikintu mubona ko kitagenda neza mu byo mwumvikanye, murasubira muyicara mukabiyaga.
ariko ari muri dictature je na decision uko nuko nyene tugende urakurikira cyangwa udakurikira n'akazi kawe. Rero iyo esprit y'ukuyaga ihavuye biba biheze, nta masezerano aba kihari, nta mwumvikano ushoboka. Rero iyo esprit de dialogue yahavuye muri iryo joro nyene, aho Buyoya na Minani bashatse kwifatira ayo masezerano bayagire ayabo, kandi ayara ya twese. Rero ama article no uvuga mfatiye nko kuri protocole imwe yose, protocole yari ifise ama point menshi kurusha abandi. Ni protocole ya kabiri uko ni protocole ijanye n'inzego gusa. Protocole ya mbere ni point zitatu, article zitatu. Protocole ya gatatu ni article zibiri. Protocole ya kane ni article zibiri. Protocole ya gatanu ni article zitatu. None mwumva ari amasezerano yose. Please yacumuwa mubesha abatwumviriza, mumenye neza uko bimeze. Ntabwo ari amasezerano yose, ni ama article mubwiye atarenga 10 nangahe, 16, 19. Article 19 ku article ashikija. None ari amasezerano yose. G7 nayo yagize amarticle, kandi aya marticle usanga yose ashaka no gusa. Dufashe G7 yagize protocole ya mbere amarticle 2, protocole ya kabiri amarticle 6, 8, protocole ya gatatu amarticle 4, protocole ya kane amarticle ya article 1 gusa. None mwumva ari amasezerano yose. Wocuta muri pubele amarticle 100 kubera abantu bavuze ati turavise reserve tuzobiyaga, dukomeze tubiyaga. Oya. Urumva rero yuko abantu bategezwa kumva icari cyo ayo ma reserve si ikintu gihambaye. Ikindi nifuza kuvuga ngaha kugira abantu bumve ingene ibintu byagiye guhinduka. Hariho imigwi ibiri je nita abahutiza n'abatutsiza, kuko si nkivuga ubuhutu cyangwa ubututsi uko mvuga ivyiyumviro. Hariho abafise ivyiyumviro by'ubuhutu n'abafise ivyiyumviro by'ubututsi, ariyo hutiza n'atutsiza. Bagaca bashaka yuko abahutu bose baja mu vyiyumviro byabo, abatutsi bose baja mu vyiyumviro byabo, kugira tugume muri ayo macakubiri adahera. Lihutiza eretutsiza badukorera nabi, twe bifuza ko abarundi bakeneye kuyaga no gutorera inyishu ibibazo byose biciye mu kuyaga. Amasezerano y'Arusha rero yari afise iyo ntumbero nyamukuru, tuyage dutorere inyishu ibibazo bifise. Rero bamwe rero aho tuvuga yuko Minani na Buyoya bashize hamwe, bashatse kwifatira ayo masezerano bayagire nk'amasezerano ya Iprona na Frodebu. Ivyo uravye mu gitabo Buyoya yanditse, uravye byo ntibantunganya yanditse, n'ibindi muravye iyo International Crisis Group yanditse mu gihe twari Arusha, bamwe bashaka kuyita ngo turi abashefu b'abatutsi, abandi ngo turi abashefu b'abahutu. Ivyo rero mugabo abandi barabibangiye, no turabarundi ntibishoboka n'ibindi. Rero iyo ni ntumbero ya mbere y'abanyepolitike bamwe bashaka kwiyitirira gukomeza ibyo by'amacakubiri, mugabo bakavuga ati okay, twebwe twumvikanye n'abandi rero twobashiraho tukumvikana tukabandanya. Iruhande rero yabo bahutiza etutsiza, bamwe bemera kuyaga, abandi bavuga ati oya nta kuyaga n'abicanyi, nta kuyaga n'abaducinyije kuva kera, ntibabura ivyo bashira imbere.
hari abarundi benshi novuga bifuza ko haba amahoro y'ukuri, haba kumvikana k'ukuri. Abo ni umuntu yogerageza gukorera ko kugira ngo bashobore kwereka abo bandi yuko izo ntumbero ataho zizodushikana atari ukuguma tumarana. Nari nsiguye ahanini ivyerekeye amareserve n'ivyerekeye ajya ama pourcentage. Nico no kongera ko ku ma pourcentage ndagisubiremwo, yarafise ikiringo, ico ni ca mbere. Icya kabiri nongera ko cyane nuko yari yerekeye gusa ibibanza vya politike, kuko nivyo vyazanye amabi kuva muri 1963. Casablanca n'Umuronvya nta bindi bapfa atari gutwara, atari ibibanza. Iby'abandi bose bashyira imbere, aba gutsindira demokarasi n'ibindi, nta bindi bashyira imbere atari ibyo bibanza aba barundi bitwa ngo barize bagwanira ahanini. Ariko mu bisigaye byose bijanye n'akazi ka leta n'ibindi, ivyo vy'ama pourcentage n'ukuri nta birimo. Hariho n'itegeko ryategerezwa gutorwa ritandukanya ibibanza vya politike n'ibibanza vya tekinike. Rero iyo abantu babirenze ko ntibashire umwikomo ku masezerano y'Arusha, sivyo twavuze nabo. Ni ukuvuga rero ko ahanini nibyo nama nsubiramo mvuga, yaco muta kumikomo amasezerano y'Arusha, kuko amasezerano y'Arusha ntiyashizwe mu ngiro. Yoba yarashizwe mu ngiro niho muvuga muti okay, aha niho hari akabi. Hariho umu expert yigeze kugira akazi, bamuhaye akazi umengo ni muri PNUD, bari bamuhaye ako kazi yo kuraba ingene evaluation y'amasezerano y'Arusha, uko amasezerano y'Arusha yagenze. Yasanze koko ivyashizwe mu ngiro ntibirenga 10%. Murumva rero guta umwikomo ku masezerano atashizwe mu ngiro namba hagashirwa mu ngiro ibindi, muba muyabesheye koko. Niho jewe nayashize ku mukono nguma mvuga nti anyabuna dufashanye kugira ngo ayo masezerano koko aje mu ngiro, ubwa mbere muri esprit ya dialogue, esprit y'ukuyaga y'ukuganira. Kuko iyo esprit nta ikihari, yaba abantu baraganiriye hakiri kare kuva muri 2010, ntituba turi muri izi ngorane z'ubu. Ibyo nivyo no shimikira ko cyane kuri iki kibazo umbwiye. Si amasezerano y'amacakubiri, ahubwo n'amasezerano yo gufasha amacakubiri agabanuke. Ibindi ntorinda kuvuga ko cyane, mugabo nosaba yuko abantu basubira bagasoma cyane koko basome iprotokoli ya mbere yonyine, izoba ikwiye kwerekana intumbero, uko protokoli ya mbere yerekana intumbero y'ivyo dushaka muri le nouvel ordre politique, niko vyanditse muri aya masezerano. Iyo nouvel ordre politique rero turacarindiriye yuko haba abantu bayemera kandi bakifuza yuko yoja mu ngiro, nayo yuko kuvuga ati abantu koko bashire hamwe. Ni kuri article 5 nitangura ama solution. Article 5, point à mbere, ivuga l'instauration d'un nouvel ordre politique, économique, social, culturel et judiciaire au Burundi.
ego uravuze yuko umuhinga barungitse kugira arabe ukuntu amasezerano ya Arusha yoba yarashyizwe mu ngiro, uvuze yuko yasanze ari ibice bikeya cyane 10% byashyizwe mu ngiro. Kumbure kuri mwebwe mubona yuko amasezerano ya Arusha atigeze ashigwa mu ngiro, uno munsi yahonyanzwe muri ko himiriza canke muri ko muraharanira kuyasubiza agateka kayo, kugarukira ayo masezerano ya Arusha. Ariko mu bibazo twagiye turonka by'abanywanyi bacu bakurikira ibiganiro bya Remesha Magazine ekana bakurikirana inyigisho y'itorero Burundi, bavuga yuko kumbure amasezerano ya Arusha hariho agahaze n'amatekste ubwayo ngo atikwije. Urabye no mu mabibiri bagenda amajambo y'Imana ngo bagenda barayahindura bivanye n'igihe bagezemo. Uno munsi bavuga yuko amasezerano ya Arusha yoba ari afise igihe kiri limite. Mwebwe mubivuga ku iki amasezerano ya Arusha yoba afise umwanya ungana gute yatanguye gushirwa mu ngiro? Yoba afise umwanya ungana gute? Yoba koko bikenewe ko aza arasubirwamwo? Hari kugira ndakwishure kuri ico kibazo nobanza kushira imbere kandi ibijanye na esprit ya accord d'Arusha. Esprit ya accord d'Arusha ni ukuvuga ati mwaramaze imyaka myinshi mu Rwanda mugira iki, nimuze hamwe muyage muvugane ibibazo byose by'abarundi, mugerageze kubitorera inyishu atavyo gukumira n'ibindi. Iyo ni esprit de dialogue yategerezwa kuba iri imbere. Iyo rero niyo jewe nifuza yo yogaruka, haba mu bategetsi, haba mu bagwanya leta ihari, bose bumvikana yuko esprit y'ukuyaga yo kuvuga hamwe ibibazo vy'umurundi, kuko umurundi wese ategerezwa kugira icyo bivuze ko iyo esprit yogaruka. Icya kabiri nuko hari intumbero zibiri nyamukuru z'ayo masezerano. Iyo titre y'ayo masezerano ni accord pour la paix et la réconciliation au Burundi, amahoro no gusubiza hamwe. Rero umurundi yoba yifuza, yoba akunda Burundi koko, yovuga ati amahoro niyo twifuza. Kandi amahoro si ukuvuga ngo nakinije bajya nabangaje ubu rero ndafise amahoro, oya uzokwamutinya ngo babandi baragarutse. Amahoro ni hamwe atabwoba bukihari, umwe wese yumva ko ari umunyagihugu koko w'u Burundi kandi afatwa nk'umurundi. Amategeko ari mu mbwirizwa shingiro rivuga amadroit n'amadevoir abe ayazi kandi yubahirizwa. Ugusubiza hamwe ni hamwe uvuga ati ivyiyumviro by'amacakubiri ahagaze ku bwoko, ahagaze ku ntara, ahagaze kuri ibyo byose bidutandukanya, twayatoreye inyishu, atabasubira kuza babahutiza abatutsiza n'abandi babyishiramwo iby'intara ukamengo intara yabaye igihugu. Ivyo byose bikaranduranwa n'imizi, abantu bagashira imbere cyane ikiduhuza twese ari identite y'umurundi. Rero amasezerano uvuze ati nukuyahindura canke nukuyakura bivana n'ingene uko twabishize mu masezerano y'Arusha, ingene ivyo byose biriko biraza. Umwumvikano wagarutse, ubumwe bw'abarundi burahari, atari bwa bumwe bwo kubesha, ariko ubona koko amahoro arahari. Umurundi yumva ko ari umurundi canke aracyafise akantu avuga ati aba naba abaruta abandi. Rero baravuga yuko inama nshingamateka yategezwa kuraba yuko koko ivyo bintu byatunganywe, hanyuma ari ayo makota ari ayiki bikahava. Ikindi naco novuga nuko abakurikirana aya masezerano ni bake bazi
demokarasi yadushizemo. Demokarasi yitwa demokarasi consociationiste. Iyo demokarasi ivana n'ingene abarundi bashize imbere ivyo bintu vy'amoko. Nababwiye akarorero ko muri Suisse n'ibindi bihugu bitari bike birafise demokarasi mu gihe hari ama identité atandukanye, haba ku rurimi, haba ku bindi by'amoko n'ibindi. Iyo demokarasi irafasha mu gihe runaka kugira ngo abari muri ico gihugu babane kandi demokarasi igakurikiza. Kugira rero abantu bashike ko bavuga ati ayo masezerano y'Arusha arahavuye nta bindi, nibaza ko vyogora kuko ayo masezerano yatumye haza constitution idakumira, constitution inclusive, itanye cyane n'ama constitution yagiye arahaba. Ijya constitution muri 2005 ni constitution yari une constitution inclusive kandi yerekana ingene ivyo vy'amacakubiri bizogenda biravaho, yerekana ingene reconciliation ijanye n'ubwicanyi yoba. Hariho ama mesure nayo nyene yanditswe kandi muri protocole ya mbere ijanye n'ivyo bita la justice transitionnelle et la justice réconciliatrice. Ivyo byose birimwo si byo kubesha, biranditswe y'abantu bogira bonne foi bakaza barabisoma, rimwe baranabishigikira mugabo bakavuga ati ntibigeze bija mu ngiro, kandi nivyo ntibigeze bija mu ngiro. Iyo accord d'Arusha twavuga yuko ari wo mushinge ufasha constitution ukomera. Rero uwo mushinge biragoye yuko ukura, ni nka kujya dufate nka constitution muri Amerika. Iyo constitution yarahagumye gushika n'ubu. Barashobora kugira ico bita amendement. We wavuze Bibiliya, ibyo sinobija ko cane, ariko mvuga ibijanye n'amabwirizwa shingiro akomeye mu bihugu bimaze gushika kuri niveau y'uko dasubira guharira cane, mugabo bazi yuko umushinge ari ikintu gikomeye. Uwo mushinge wo gusubiza hamwe, wo gushira hamwe politique n'ibindi, uwo mushinge wari ukenewe rwose. Mugabo nababwiye abantu baguma bavuga ivy'ama pourcentage, novuga nti ndabasavye, twavuze yuko bifise ikiringo naco kikavana nuko iyo processus de réconciliation uko kumvikana vyamaze gushika hamwe, abarundi badasubira gushira imbere ivy'amoko. Amategeko y'uguhana abashira imbere ivy'amoko, abazana ubutiza n'ubututsiza akaba ahari, kandi naho nyene muri article ya 6 protocole ya mbere biranditswe neza cyane ingene vyokorwa. No mu bindi bihugu kurwanya racisme babishira mu mategeko. Ni Burundi twategezwa kubishira mu mategeko, mugabo ntibyagiye mu mategeko. Rero ivyo nivyo ndavuga kuri ico kibazo cawe. Hashoboye kuba amendement muri constitution, ni vyiza. Ayo ma pourcentage tuvuga mu giringo kinaka tumaze kubona yuko ivyiyumviro twashizemo mu bukoroni tukabikomeza muri independence, twavyikuyemo dusigaye turi koko abarundi. Ivyo si ibintu twahagaritse mu masezerano, ahubwo niyo ntumbero koko yaya masezerano. Yego.
ego Dr Alphonse murakoze cyane. Turiko turegereza gusozera ikiganiro, ariko nagomba ndakubaze niki kuri mwebwe coba gituma abanyepolitike batandukanye canke abarundi muri makeya bamwe bamwe bagenda bigisha canke basigura ukutariko amasezerano ya Arusha? Nuko kuri wowe utanga ko amasezerano ya Arusha ku murundi wese ariko arakurikira kugira yirengagize inyigisho zose yoba yumva zifatiye yaba kuri ayo masezerano ya Arusha canke kukundi kuri kuyandi majambo agenda yumva no hirya no hino. Mu gusozera kandi ubwire ko unadushikiriza kumbure unatuvunira akagohe kw'icyo twokora kugira amasezerano ya Arusha ashobore kugarukirwa. Urakoze cyane. Ico kibazo ni ikibazo gihambaye, kandi nogaruka ko kuvyo navuze kare ndiko ndavuga ama ideologie, ni kuvuga ubuhutu n'ubututsi ntibukiri identite ifise ibigaragara, oya, ubu ibiri mu vyiyumviro. Yarigishijwe, dufate nk'umugambo witwa Paripehutu warigishije ideologie, abandi babigishijwe mu ntwaro canke mu bwoba, bavuga ati aba bagiye kutwica n'ibiki. Mugabo ni bake barashobora kuja ku muzi koko watumye tuja muri ibi by'amoko, mu gifaransa bahinyanyuye ngo ni ethnie, kandi atari vyo. Ibyo turiko turagerageza kuvyigisha muri itorero, kugira ngo abarundi babone aho twatosekaye koko, ivyiyumviro umukoroni yadushizemwo, tukabigira wacu, akatubwira ati abanaka bameze uku, abanaka bameze uku, tukavyemera, agakura bamwe mu butegetsi ngo aba ntibashoboye gutegeka, tukavyemera. Ivyo byose vyaratumye haza co bita mu gifaransa ama préjugés, ni kuvuga kwishiramwo umuntu utaranamumenya, ngo ni munaka, ngo ni munaka, kubera ibi n'ibi n'ibi. Kandi tuvuge yuko muri ayo macakubiri nta kintu novuga cy'inyungu, nta kintu positif tubona mu wundi. Abarundi turi negatif ku bandi. Rero iyo negativite iragoye kugira ngo idufashe kuronka ayo mahoro, kuronka uko gusubira hamwe. Niho navuze cyane cyane ni abatutsiza n'abahutiza bagize izo identite, ivyiyumviro vya politike, ivyiyumviro bihagaze koko, kubona ati bariya barukwabo natwe turi ukwacu. Ntitubone yuko hariho ikiduhuza, kandi ico kiduhuza yaba twogikoreye twokwama twicaye tukavugana tuti okay, mubabaye hehe, niki cabangamiye muri intwaro y'ikiraba n'ibindi, tukabyaga ibintu bigasubira mu ngiro. Rero aya masezerano yari yaje gufasha, mugabo nk'uko nabikubwiye abayarwanya nabo bafise iyo ideologie. Hari rero nk'uko nabivuze ndabisubiramo kandi n'imigwi ibiri. Imigwi ya mbere abahutiza n'abatutsiza, bamwe bemera bati tuyage intwaro tuyifate tuyitegeke, abandi bazodukurikira. Hakaba rero abandi bavuga ati oya, iyo ntwaro ni twebwe tuyifata, abandi nabicanyi, abandi nabasahuzi, abandi ni byinshi byo bavuga birahari, kandi bikaba bifise aho biva. Ivyo nivyo kuko abarundi twaramaranye, twiyita abahutu twiyita abatutsi, ivyo nisanzwe. Ubwoba buracahari, ivyiyumviro vyo kwirukana abandi biracahari,
ivyo rero iyo rero bamwe bashitse ku butegetsi ibijanye na dialogue biba biheze abo rero bari muri tutizan extreme ntubabwire ivyo kumvikana oya bama barondera ikintu uvuga ati oya bajya wapi dushobora kumvikana musangiye igihugu mwese muri aba victime b'ivyumviro bibi iyi myaka y'ubukoroni n'imyaka ya independence byatumye bikomera rero icyo jewe nguma nshimikira ko cyane no muri itorero turabivuga dusubire ku nkomoko y'indyane z'abarundi turabe aho byatanguriye turabe uko abarundi bari bameze imbere aho niho dushobora gutorera inyishu y'ingwara turimo bizoshika naho tutazoba tukimenya naho yatanguye rero utazi aho ingwara yatanguye nta biragoye gukiza niba ufatira ikibazo cy'i Burundi ukagitangurira muri 1993 birakugora kugira ngo utore inyishu niba ufata ikibazo cy'i Burundi ukagitangurira muri 2022 biragora gutora inyishu naho wo gitangurira muri 1963 hanavuze ko habaye rekorogo z'Igitega naho nyene ntibotora inyishu utegezwa kwibaza imbega ni kubera iki bagiye muri Casablanca n'Amarombi ni kumwe beri kumwe avuga ati barangumiye guko ndi mu naka uko gukumira ko ariho imbere garuka rero ugere muri 1956 aho Jean Paul Haroua yavuga ati hari ikibazo c'abahutu n'abatutsi ikibazo caje gute usubira inyuma kandi uraba ubutegetsi bw'ubukoroni icyo bakoze mu kugabura abantu aho honyine niho tuzoshobora gutora inyishu y'ukuri kandi mu masezerano y'Arusha hariho icyo Severe yategerezwa gukora batifuza no gukora nkibaza igituma uko badashaka kubona ukuri ibijanye na clarification ya kahise k'abarundi ni point C yo muri Severe clarifier l'histoire iyi kuri jewe ni article ikomeye cyane kuko nizo twereka ingene twese twabaye aba victime dukwiye ahubwo kugwana hamwe ivyatumye tuba aba victime aha rero novuga aba intellectuel niba bavyumva badufashe dusubire kuraba aho vyavuye koko uko je nabivuga mfata tekiniki umuganga ataramenya icyatumye ingwara iza akaza kuvura gusa ibimenyetso by'ingwara ntabari karavura no muri politiki nico kimwe ubu abenshi bari kubavura ibimenyetso by'ingwara ibimenyetso by'ingwara nibihe banaka baradukumiriye natwe dutegerezwa kubakumira ubu uje gutora inyishu wibaza ko ari inyishu kuri wewe y'ibimenyetso by'ingwara ingwara utayivuye oya tuvura ingwara koko tuyirandure n'imizi niho tuzokora uburundi bushasha uburundi burimo abantu baye abarundi koko bakize icyo nise alienation identitaire kuvuga kutimenya kw'ama identite yacu nivyo gerageza kusaba abarundi baje muri iyo nzira yo kurondera inkomoko y'ingwara yacu kuko ni ingwara koko kandi bemere ko turwaye kuko umuntu ataremera ko arwaye akora ibitangaza murakoze ego cyane murakoze Alphonse ku
kurako kagohe mutuvuniye kugira dushobore kumenya koko ingwara tugwaye nuko twosubira muri kahise tukamenya intandaro ya byose tukamenya aho byose byaje biva. Nibaza ko muri ayo masezerano ya Arusha mu kigabane ca mbere mwabisobanuye neza, mwabivuze neza, mukurikije imice itatu yerekana kahise ku Burundi yaba imbere y'abakoroni, umunsi ku muzo w'abakoroni, eka no muri kahise n'inyuma y'abakoroni. Alphonse Rugambarara, Dr ndabashimiye kubona mwitabiriye kano kamo twabateye kugira dushobore gutanga canke mushobore guha umuco abari bafise ibibazo byinshi, abagiye batwandikira, bagiye baduhamagara kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 260 96 155 72 78 kandi bazokwama batwandikira batubaza ibyo bibazo. Nizere ko muzotwitaba ejo n'ejo bundi. Murakoze cyane, nzobitaba gose kuko nakazi niyemeje, kuko narashize umukono ku masezerano yo kuzana amahoro n'umwumvikano mu Barundi. Sinihindukiza mu ijambo, simpindura sinyatire. Nshaka yuko amasezerano y'Arusha yoshigwa mu ngiro. Abayanka abayagwanya ndababwira nti murwanya ikitigeze gishigwa mu ngiro. Twagishira mu ngiro niho mubona koko akamaro kayo, mugashobora kugira amakritike mushaka, mugaba amakritike yo kubaka atara yo gusambura. Murakoze. Abonyanga amasezerano ya Arusha nuko bafise izindi nyungu bariko bararondera, bakabandanya kwiba, bakabandanya kunyaga, bakabandanya gutwara ubutunzi bwa bene Burundi, bamwe bakabahereza mu mabohero, ndi bakabakubagura, bakabica, eka n'abandi bakomoka bagata izabo, bagahunga, bagata igihugu cabo. Uno munsi babandanya bigisha amacakubiri, babandanya babiba ugwanko muri bene Burundi, mu gihe amasezerano ya Arusha aza atwigisha, atwereka neza ingwara tugwaye, akanatwereka n'umuti wo kuvura iyo ngwara. Niyo mpamvu abarundi twari dukwiye kwigishanya, tukibutsanya kandi ibigize ayo masezerano ya Arusha. Umwe wese yarakwiye gufata agacisha kwa maso, agasoma accord d'Arusha kugira amenye neza aho ahagaze, amenye neza icatumye Uburundi uno munsi bongera bukagwa. Tubibutse yuko mudukurikirana kuri wezi3 akaburungu remesha akaburungu net, kandi kino kiganiro mushobora kugisanga kuri wezi3 akaburungu itorero Burundi akaburungu org. Twabamenyesha ko ku munsi wa kabiri uza tuzobandanya na kino gice ca mbere. Ico ushikiriza ugomba ko gishikirizwa canke gica mu kiganiro, urashobora kuturungikira audio kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 260 96 155 72 78 nayo ubona ko umutekano wiwe ubangamirwa, biremewe ko amazina yiwe guma mwibanga maze ijwi ryiwe rigahindurirwa. Murahawe ikaze mwese, twigishanye kandi twibutsanye ibigize ayo masezerano ya Arusha. Email dizey87@remesha akaburungu net. Mugira ibihe byiza, ndabikebanuye. Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi, mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.